Ikibazo cyo kwiyunguruza ku bakoresha ibarabara Bujumbura Rumonge baza mu gisagara ca Bujumbura hagati cabaye akananira abahinga hampande yuko ibarabara ari rito bigatuma imiduga itonda imirongo miremire bimwe bita ambuteyaje mu kinyamazuru. Ibarabara ririmo ibinogo byinshi bigatuma imiduga itaronka uko ibisana ikagwanira mu kibanza kimwe. Abene gihugu twaganiye muri kano gatondo baremeza ko ivyo bintu babimazemwo igihe kirekire atari ivyuno munsi ko bigoye kwiyunguruza bigatuma bagwana mu kwinjira mu mabisi. Ati ibura ry'ibitoro ryoryo rije ryongera isibe mu kwiyunguruza. Cabaye ikibazo rwose cy'uno munsi maze iminsi itari mike, ariko kandi nk'abene gihugu baba turiko turiyunguruza iminsi yose biratugora kandi biratubabaza kurusha gushika nko kuri parikingi ukahamara isaha yose utararonka bisi kugira ushike ku mirimo yawe cyangwa imirimo yaje bitoroshe. Rero ibikorwa byabaye ikibazo gasaba nka leta igire icyo ikoze ku kijyanye no kwiyunguruza. Mbere twavuga yuko ari ikibazo c'amabarabara ku mpamvu ko usanga amabisi haba amambuteyaje menshi bisi igiye kugaruka bikaba ikibazo, ariko uno munsi naho kuri iyo saha y'uno munsi turabona ari ikibazo c'igitoro. Ikibazo c'igitoro naho nyene byasongeye isibe, hariho n'abahebura bagasiba no kubitsa bivaye n'iki no kwiyunguruza kubera kubura ico kwiyunguruza. None nka umwene gihugu usaba iki leta? Ico dusaba leta yuko yobitunganya mu buryo bwose, haba kuri iki cy'uno munsi kijanye n'amabarabara kijanye n'igitoro bakayitunganya, igitoro kigasubira kikaboneka uburyo nk'uko byahora biboneka, hanyuma n'icahora gisongera kuva na kare bijanye n'amabarabara hama bakongera bakagitunganya neza kugira bikunde ibintu bisubire mu buryo byokwagurwa kugira amabutiyaje arangiye. Nkuko twavyiboneye umugwi munini w'abene gihugu bahisemwo kwiyunguruza n'amaguru berekeza mu gisagara hagati.